Reka turuguhikaze ngo mwise Iteka FM. Ego murakoze cyane. Nanje manjina yanje nitwa Nizigimana Divin Herbert. Nkaba nkora muri Call Me Center hajya muri ville abatahazi imbere ya Regideso. Aya muri Call Me Center. Ego. Muri Assurance BIC hayagwa maki. Muri Assurance BIC dufite bishasha tumaze iminsi dufise nabyo tugenda turayagira abantu kugira babimenye. Je bishasha rero nuko aba assure bacu abanywanyi bacu baraje batwitura kenshi yuko hagera weekend ugasanga nka assurance yabiheze samedi dimanche bakabura aho baja kwihonoveresha. Rero twebwe twaricaye turavuga ati no ntiboguma babura aho baja kuhonoveresha ama assurance yabo kandi duhari. Ubu rero BIC gishasha gihari nuko dusigaye dukora imisi indwi ku misi indwi. 7 jours sur 7 jours. BIC yamayuguruye imisi yose. Hari abantu bahora bahaca dimanche twakoze bagatangara. Ntibasubire gutangara rero turakora misi yose guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Dukora guhera isaha 1:30 yo mu gatondo gushika isaha 11:30. Hama muri weekend donc samedi na dimanche dukora guhera isaha 5 zo mu gatondo gushika isaha 9. Karibu rero muswe kujuragirika muburaho mwasurisha ibintu byayo turi ngaha ku bwanyu. Ubu wo umuntu usanga akunda kuvuga ku munsi w'Imana niyo ndonka kanya ariko Assurance BIC nawe usanga dimanche badakora ariko pour le moment ico nikiri kibazo kandi nuwo muntu nyene twiyumviriye kugira tumusatisfaise twebwe abakiriya bacu turabiyumvira cyane twiyumvire cyane abo abantu usanga bakora guhera ku wa mbere gushika kwa gatandatu ugasanga babuze umwanya wo kugenda gukoresha assurance yabo cyangwa ugasanga assurance yaheze ku wa gatandatu mw'ijoro. Dimanche rero karibu samedi karibu tuba duhari kandi si kuri siège gusa no mu agence yacu yose yaba ayari Bujumbura canke hagati mu gihugu. Assurance BIC iri mu gihugu cyose. Iri mu gihugu cyose. Wow. Nziza cyane kabisa. Dusubire inyuma gatonya Fefe adufashe adusobanurire hari n'ubuntu nuvuga ngo jusqu'à maintenant abantu hatabaramenya akamaro k'ama assurance. Uvuze assurance niki assurance maziki iriho kugira ngo ifashe iki assurance yiwanyu itandukanye kuki n'izindi uburusho bimeze gute umuntu aje ngaha mu mwakira gute kugira ngo umuntu yumve d'abord assurance niki ni yahe mpamvu yovazana ibintu byiwe muri Assurance BIC garantie zirimo niza kugira ngo umuntu abantu bari kwadukurikira bamenye neza Assurance BIC ni icarico. Merci beaucoup. En fait, assurance shatse kukivuga amajambo make, assurance igutuma ukingira ibintu vyawe, amatungo yawe canke ubuzima bwawe mu gihe hoba isanganya en cas d'accident. Nuko abantu benshi baravuga ati je ndafise amahera menshi ikizoba cyose nzokiriha. Mugabo hari igihe haba accident ikagutwara uburyo bwinshi cyane kandi bari gushobora kugenda kwasuhisha ukariha amahera makenya. Ufise imodoka, ufise amazu, ushaka kuvoyager, mufise ama microfinance, ama banque. Ufite assurance ikingira ubwo butunzi bwawe sokite plus cher niko novuga. Ego mu inzu yawe urubatse akazu kawe karakugoye warafasha amadeni mu mabanki hama iyo nzu utanguye kwibamwo ngiyirahiye wari bagiye kuyasurisha ariko ko ariko waragiye kwasurisha ugasanga urishe amahera nk'ibihumbi 100 ku mwaka 50 ku mwaka ugasanga inzu irahiye ugiye kuriha imiliyoni amajana imiliyoni 70 kandi bari gushobora kuba warikingiye mu gufata assurance. Uti rero Assurance BIC turushiki izindi assurance. Assurance BIC ni assurance y'abagwiza tunga bagiye hamwe kugira ngo bashobore baterere mu kubaka igihugu cacu baterere mu butunzi bw'igihugu cacu mugabo kandi bazi bahindura isura abantu bafise ya assurance kuva kera. Abantu bavuga ngo abassureur ngo nabantu bajya mahera gusa ngo batendamnize. Assurance BIC rero twebwe twaje duhindura iyo sura abene gihugu basanzwe bafitiye assurance. Twebwe rero ico turushije andi ma assurance ni muri accueil twakirana neza. Uje muri Assurance BIC urisanga umukiriya n'umwami iwacu
uje tukwakira neza kuvuga ishika twagutunganiriza mu mwanya muto dufise staff iri jeune ni aba jeune bakerebutse turazi ico dukora turazi bose bari presentable cyane gose na cyane turazi ico dukora hama après tumaze kuguha assurance wagiye ntituba tugutaye tukugumira uruhande hageze accident assurance BIC turaguserukako hakiri kare twagutunganiriza mu mwanya mutonya ico turakirusha abandi hama dufise capital social nininya cyane turi mu masosiyete d'assurance afise umutahe munini turetse nico turafise abantu bita aba réassureur nuko twebwe twasura ibintu by'abantu natwebwe ari abandi batwasura akadufasha hageze mu kwendaminiza abantu donc on est protégé umuntu wese aje muri assurance BIC arumva atunganyiwe ego muri call me center dive hoho gato fefe mbore nsubira inyuma gatonya mwasiguye neza akamaro ko kuzana ibintu byacu canke